Buro nyene Yezu aca ategeka abigishwa biwe ngo baje mu bwato bamutange ku nkombe yo hakurya, nawe asigari arasezera abantu. Ahejeje kubasezera yidugira ku musozi ahiherereye ngo asenge, bugorobeza ari yakiri wenyene. Ubwato bwari bumaze gushika mu kiyaga hagati buzungagizwa n'ibisebuzi. Umuyaga waturuka imbere yabo, buri mu guca aziyo bari agendera ku mazi. Abigishwa babonye agendera ku mazi barakangwa bavuga bati ni umuzimu. Ubwoba burabatekera bakoma induru. Buno nyene Yezu ababwira ati humura ni jewe ntimugire ubwoba. Petero aramwishura ati niyaba ari wewe mbwiriza ngusange hiyo ngendera ku mazi. Yezu ati ingo. Petero ava mu bwato agendera ku mazi aja iyo Yezu ari. Abonye umuyaga uhuhuta cane agira ubwoba, ngo yumve atanguye kunyika avuza induru ati ntabara Mukama. Uno nyene Yezu aca aramvura ukuboko aramufata mubwira ati muntu utagira ukwemera icatumye ukeka niki. Bamaze gushika mu bwato umuyaga uca urahera. Abari mu bwato baca baramusenga bavuga bati nukuri uri umwana w'Imana.